Coucou les amis. Hey, umunsi kuba tuvugana ibikomere n'urukundo. Ni amarelation angahe umaze kuvamwo, n'abantu bangahe mumaze guhebana, wiyumviriye ico baguhoye ukabura. Ugerageje gutahura ico mwapfuye ukabura. Ukama uri kuvuga rya jambo ngo jewe sinkunda, jewe sinkundize, n'ibindi bitandukanye. Guma ngaho muri ino video ndakubwire impamvu zitandukanye zituma muri relation utaryoherwa, zituma muri relation utabaye pani, zituma mu rukundo rwawe uguma wikeka guhebwa, uguma wikeka gutabwa, zituma muri relation ubivamwo reka mpebe je batarampeba. Guma ngaho kugira ngo ushobore kubitahura. But make sure you subscribe. Welcome. We go. Welcome again, my people. Kuri Darna TV, YouTube yanje nawe. Welcome to my YouTube channel. Hi my people and welcome again kuri Darna TV. Kaze kuri YouTube channel yanje nawe. Uramusta biteye singize ngo yanje nawe. Kaze kandi akora igihe mbere senga make sure subscribe mbere ko bandana ino video uko hari byinshi, hari ama video menshi cyane agiye kugufasha kugira ngo ushobore kubaho wiyaguye, ushobore kubaho ufite ubuzima buri epani. Uravye video zo kuri Darna TV, I swear you must gukira, you must kubaho neza, you must kubaho ubuzima bwiyaguye. Nkuko mubibonye muri introduction twashikirije, uno musi kuba tuvugane ibikomere bigutuma utabaho mu rukundo umerewe neza. Ukaba utaravye video nakoze ku bikomere, back. The link ndayishyize muri description kugira ngo ushobore gufasha gutahura directement n'ivyaha bikomere ndiko ndavuga ko ni gute umuntu abimenya, ni gute biba bimeze, maze bigufashe neza na neza gutahura. Ino video ijanye n'ukungene iyo wakomeretse utamererwa neza mu rukundo, ni makonsequence agenda atandukanye umuntu yakomeretse agenda arabaho. Naravuze ama blessure atandukanye umuntu agira, yaba rejet, yaba abandon, yaba trahison, yaba humiliation, ni blessure zitandukanye navuze ko cane muri video nashize lien muri description. Make sure you check it kugira ngo ushobore gutahura ino video, kuko hari ivyo nza kuvuga ukumva ngo biragucanze mugabo subira inyuma ukaraba video biraza kugufasha cane gutahura ino video gute umuntu iyo yakomeretse amererwa nabi mu rukundo, gute umuntu iyo yakomeretse atuma mu rukundo ataryoherwa, ababara, abaho nabi cane n'igihe bishitse akaja mu rukundo iyo utarakira. Mugihe umaze gukira ndakubwiye neza na neza yuko uraryoherwa urukundo kandi ukabaho wiyaguye. Igikomere ca mbere tugira duhereko ni ingaruka mbi zago mu rukundo. Tugira duhere ku gikomere ca abandon. Iyo umuntu yamaze kugira igikomere ca abandon, iyo ashitse mu rukundo aba akeneye kuguma ari rassuré umwanya uwo ari we wose. Aba akeneye kuguma nyereka ko ari je ukunda, nyereka ko ari je uzohitamo, nyereka ko ari je watawundi. Akamagerageza kwigeranya n'umuryango wawe, akamagerageza kwigeranya n'akazi, akamagerageza kwigeranya n'abagenzi yasanzeho muri iyo relation. Kandi iyo umuntu yamaze kugira ico gikomere ca abandon, iyo ari mu rukundo aguma abona buri mwanya yuko nuyaragiye ndago nuyaragiye yaratakaye. Ugasanga waragize mariage ubana n'umuhungu canke umukobwa, arashitse birashitse umenyereye ataye isaha imwe y'ijoro, umenyereye ataha saa 2 y'ijoro, uwo musi atari 3 canke saa 4, ubwo nyene muri we cimviro ca mbere ubwirane oho aratanguye iso detashe farabaye, aragiye nuyarampevye, nuyaragiye nk'abandi, wama witeze yuko aragiye. Kandi kenshi ivyo bikuzana muri sense yuko reka je ndamwitange ndamuheba imbere yuko ampeba, reka je ndamwitange igihe utaragira mariage. Ugasanga mu relation yawe wa muri babandi reka ose fini, reka je ndamuheba ko atanguye kugira ibi nuyagira gende nka wa mu ex yampeba, ko atanguye kugira ibi nuyagira gende nka papa yampevye, ko atanguye kugira ibi nuyagira nte nk'abavyeyi bantaye, nuyagira nte nk'abagenzi bantaye. Ugasanga kubera ko ca gikomere ca abandon ufise wa muri wa muntu mu rukundo ukeneye ko bagoma nukuri ndakwinginze ko ndagukunda, nukuri nta wundi atari wewe. Uguma ukeneye ko umuntu akuhasira, uguma ukeneye ko umuntu akwereka yuko ari wewe yahisemwo ku munsi, uguma ukeneye yuko umuntu akwereka yuko reka kubura amahoro, reka kumererwa nabi jewe ndahari naho ngira ngende. Biraruhisha uwo muri kumwe mu rukundo, biraruhisha uwo mugendana, eka nawe nyene birakubuza amahoro. Buri mwanya buri segonda uguma uri kuraraba telefone, uramutelefone nyuma y'isaha ntakwitavye, yo aragiye arampevye, yo agiye ahandi, agaca umubwira kubera ko utanyitavye. Ugasanga birabaye birebire, ugasanga birazanye ingorane muri wewe, ugasanga bituma ko wama uri toxic muri iyo relation, bigatuma muri urwo rukundo n'uwo muntu muri kumwe wa muri kuramubuza amahoro, wa muri kurutuma atisanzuye, wa muri kuratuma yumva umengo ntagukunda bikwiriye, wa muri kuratuma abona umengo amaforo yose agira araruhisha. Ni tuvuga ibikomere byose uko bingana. Ukaba ugeze gukora bino video utaragira subscribe, make sure you
subscribe kugira ngo ushobore kubona mbega iyi video iza guhera gute, mbega ni gute umuntu yakomeretse yiba mu rukundo yiyaguye, mbega solution yahe y'umuntu yakomeretse, mbega umuntu yovyifatamwo gute, mbega umuntu yovyigenzamwo gute. Utaravye video gushika kumera birazagora kugira ngo ushobore kuyibona, kandi yashivuze daba lien iri muri description kugira ngo ushobore gutahura ibikomere ubwene biba bimeze n'amakarakteristike yabo. Uko ni kenshi umuntu yumvira ngo je sinakomeretse ngo barambeshera ngo nukumenye ngo nukunyene meze nukunyene naremwe ari ugasanga suko yaremwe. Imbere ko tuje bikomere ca kabiri, make sure you subscribe my friend. Hari ikintu numva shaka kubwira. Uriko uragerageza kurondera wa muvyeyi yaguta ufise imyaka 8. Uriko uragerageza kurondera wa muntu yakwabandona ukiri muto. Ugerageza kurondera wa muvyeyi wakura utabona muri iyo relation rimwe bikaruhisha muri kumwe ugasanga umubereye toxic. Kugira ngo ushobore kubona inyishu yavyo, kugira ushobore kubona ingene ukiye kuvyifata, make sure uravye video gushika ihere. Blessure ya besoin turavuga ni blessure d'abandon. Ubu tugomba tugende kuri blessure ya trahison. Ushaka kuba warabaye trahi nkuko nabivuze muri video nababwira mugende kuraba. Kiyo umuntu yabaye trahi, so dushobora kuba rigeze kuba ufise umuntu mwakundanye mu rukundo akagutrahisa, ex akakubesha ugasanga yakuvanze canke mugapfa ikindi kintu ubona ko ari trahison kuri wewe, ugaca usanga muri uwo mwanya iyo ugiye mu yindi relation uri muri 10 mois tu mbwira vyose, mbwira mode pass yawe kubera unkunda, reka nje muri WhatsApp yawe, WhatsApp yanje ni wawe zibimwe kugira tubone ko dukundana, nyereka ama message y'abantu bose bakwandikira, umukobwa yakwandikiye ukaruhukereye kumenya buri kintu cyose umukunzi wawe abarimwo, kubera ko uguma ubona yuko n'uyu unya agira mvange, n'uyu unya akavugana n'abakobwa azoba mpevye, n'uyu unya akavugana n'abandi bahungu azoba mpevye, ugasanga ya trahison wagize na wa mu ex wawe, uguma ufata umuhungu muca umukobwa mukundana muri kino gihe ugashaka kumukompara na wa mu ex, ugashaka gukira ca gikomere cawe ca trahison muri ico kintu, ugasanga uri kuri abatoxique muri relation yawe. Kubera iki? Ugerageza kwinjira mu buzima bwiwe buri privé, ugerageza kumenya ivyiwe vyose, akantu gato ikataje n'ico wewe ushaka kumenya, ubona yuko abaye nka wa wundi, ubona yuko aguhevye, ubona yuko agutaye, ubona yuko aragutayishije nka wa wundi. Kubera iki? Ca gikomere ca trahison wagirirwa na wa wundi nikirahera, ugasanga ubaye mu ma relation de relation en relation ugu muri toxique. Kubera iki? Ya trahison wagirirwa na wa mu ex wawe uyibona mu bantu mukundana. Reka ndababwira ikintu kimwe, ujya muhungu n'ujya mukobwa wawe ukomerekeje, twebwe ntitumuzi kandi nivyo mwavuye, twebwe zero twari turi. Rero kubera ko umushaka yuko twe turiho amakosa yiwe, kubera ko twokira kugira ngo twe tureke kuriha amakosa yiwe, kubera ko utokira, so ukabari wa muntu muri relation nisi yose amubona umengo ategerezwa kukubwira vyose, vyose. Wumva ushaka kumenya umukobwa mushasha yaje ku kazi wabo bavugana gute, yicara ku yahe ntebe. Wumva ushaka kumenya umuhungu mushasha yaje mu buzima bwiwe, haba ari kw'ishure canke ku kazi, bafitaniye relation iyiyo. Kubera iki? Buri mwanya buri musegondo gumana ca gikomere, wa undi yaguheba, wa undi yaguta, wa undi mwavana nabi, ugumubona mu wo muri kumwe. Nkuko nabivuze kuvuga mbere, biraruhisha umupartenaire mwa muri kumwe en couple, biraruhisha umuntu mwa mugendana. Abakobwa muzana ku ntebe y'imbere, muba muri ko murondera ama WhatsApp y'abahungu mukundana, murondera iki? Muba muri ko murondera iki mu ma WhatsApp y'abahungu mukundana? Muba muri ko murondera iki mu kwandikira bagenzi bawo mubabaza ngo nakuramuzi bahebanye gute na naka? Muba muri ko murondera iki muri kahise ko abantu mukundana? C'est parce que tu as été trahi un jour. Uguma wikeka ko n'uwo wundi aza kugutrahisa kubera ko utarakira. Reka ndabaye example ntoyi. Je narigeze kuja muri relation nkiyeza kuba trahi n'umuntu. Ikintu cabaye n'ikintu nagiye kubona ati erega madamu nturakira. Narababwiye yuko ngaha ndo psychologue atavyigiye. Fatira kuvyambaye ko ngabafasha kugira ngo namwe nimugwe muri mara yanje, nimugwe muri iyo mitego, nimugwe muri ayo ma relation ari toxique, muvyiteye mwebwe nyene bivuye n'ibikomere mudashaka gukira. Nari wa muntu ara na pop up yo mi telefone mbaye nakamisaje, namvuga ati reka negeza kuraba yaho mana ashaka kuba ari we kandi amwandikiye, ashaka kuba ari undi muntu kandi bakundana atari jewe amwandikiye. Kubera iki? Monange kitakwije kiragukomeza ego mugabo warinze ukomereka, uguma wikeka ca gikomere guma kiri muri wewe, kandi uguma wikeka yuko agira gukora bimwe vya wundi yagukorera, ugasanga birakubujije amahoro. Nakubariye ndaguha solution mvuga ndayiguha à la fin de la video. Rero nukuri ntuve ngaho, guma ngaho aho tugira tugenda mu gikomere ca gatatu, turabico kiza kuzana kwica mu rukundo. Make sure ugiye kandi nkusanga ngira ugire skip ugira be kumpera, gumaho umengo ndiko ndereka ivyo wagira ukore, you know. Blessure ya gatatu mfana ariko ndayivuga tugomba tuvugane ni blessure de rejet. Iyo umuntu yagize blessure de rejet ugasanga kera vyarigeze kuba, ugasanga uratawe canke uburi wa wundi
uba wicaye ahantu ushaka yuko twebwe tuba abamagiciens n'abamagicienne, uba wicaye ahantu ushaka yuko twebwe tumenya ico wewe ushaka, uba wicaye ahantu ushaka yuko kubera ko utinya yuko niwasaba baza kubona yuko uri gukora ibirenze, yuko niwasaba uzoba uriko urasaba ibirengeye, uba uri wa muntu ushaka yuko twebwe twiyumvira Magie brakata tumenye ico ushaka, devine ce que je veux, ugasanga ntushobora kuvuga ntuvuga ico wifuza, ntuvuga ico ukeneye kubera ko uratinya ko wa muntu akikuhojeta, ntuvuga iciyumviro cawe mu rukundo kubera ko uratinya ko wa muntu ico ciyumviro atagifashe neza ashobora no kuguheba, ntuvuga ico wifuza n'ico udakunda muri urwo rukundo, ntuvuga ico utariko urashima muri urwo rukundo kubera ko uratinya yuko uwo muntu mu rukundo araza kuguta, kubera iki warigeze kugira hoje, warigeze kwakojete kera kubera ko wavuze ico ushaka, ugasanga akaroro gasanzwe uri mu rukundo n'umuntu urabungiye ati jewe mu bisanzwe sinkunda amasortie y'abantu benshi mba nkundi mba shaka ibi, ugasanga muri urwo rukundo wa muntu vya bintu vyaguhaye abwiye aca guhebera nico kusaba ibirenze, urarenze nawe urexige ibintu vyinshi gaca kukojeta, ugaca ugera ahantu rero kubera ca gikomere kimaze kuba k'icuro nyinshi ugiye mu yindi relation kubera ko nyene uracafise gikomere nturakira, aha nguma ndababwira yuko ibindi ko ndavuga ni ku bantu batarakira, uwakize uba mu rukundo nyene nk'abantu basanzwe ururyohererwa, akantu kamwe ntugasiguramwo ibintu ibihumbi, ikintu ubonye ntugifata ko ari ikintu yabikoze abishaka canke ngo ubifate nabi, ariko ikintu cose warakize ugifata ikintu gisanzwe kandi kiraguha amahoro. Iyo wabaye kujete haragera ahantu utaba ukivuga ico wifuza, utaba ukivuga ico wanka n'ico ukunda mu rukundo, ikirenze ivyo rero cuba toxique kubera uvuga ati kubera ko atampaye iki nashobora kubona ico shaka, ntanyitayeho, ntamenye ico nifuza, ntamenye ico shaka. Par exemple je narigeze kuba mba mu rukundo ntashobora kuvuga ikintu shaka, je ndakunda amakado, ndakunda amasurprise, ariko kubera ko nigeze kuba ndabisaba mu rundi rukundo nkabakojete kubera ivyo, ngaca mba ahantu mu rukundo nkavuga ati araza kwiyumvira nawe no kuri anniversaire yanje, araza kumenya ko ari anniversaire, araza kumpa kado, araza kumenya ko ari Saint Valentin, araza kumiki yo mana rikiko atabimpaye ngaca mbabara. Eske tuba tuyumvira yuko abantu turi kumwe baraza kurota, baraza niga ugasanga nigiye mu gitangura relation ntavyo wigeze umubwira, ntibigeze umubwira ati je nkunda ibi, jewe nankibi, jewe ndi mu rukundo mbashaka bigenda uku, jewe ndi mu rukundo mbashaka ibi canke biriya. Je vraiment dutanguranye urukundo n'umuntu ndabimubwiza ukuri, umviriza jewe n'ukuri agatima kanje karakomeretse karakira mugabo buhoro buhoro ni karakira neza, umenye ko ninagira ikazo bari kubera igikomere uzumva bari hakiri kare, kubera iki nama nababwiye spoiler muri solution communication ni ikintu cambere mugabo bandanya gushaka kumpera ni bari solution yose. Rero ugasanga ko umuntu yakomeretse waciye muri ivyo bikomere bitandukanye mvuze bitatu gusa, ugasanga ufise comportement zo kwa mushaka kuba hasiho buri mwanya, ugasanga ufise comportement zo gushaka kumenya vyose uwundi mukundana arimwo, ugasanga ufise comportement zo kwa mudashaka yibwirize amenye ico shaka atacu umusavye, amenye ico shaka atacu umubariye, amenye ico wanka n'ico ukunda ataco wavuze. Kenshi muri ico gihe uba warakomeretse urashobora guca wiyumvira ati nukuri jewe dada uramvuze kuva ku ntango gushika ku iherezo, jewe meze uko none nokira gute, none vyogenda gute, none solution ni yahe? Ukabwereje ngaho ino video nukuri subscribe friend, nuko yakuryoheye, nuko navuze ibintu bisa akamaro. Rero kindly please ucugira no gukora notification kugira ngo ushobore wenyene kuzoronka ama video mashasha dushira ngaha, kubera ko naravuze ino YouTube channel ije nk'inyishu ukiza ibikomere vy'umutima, kudufasha kubaho ubuzima buriye panwi, kudufasha kugira ngo tubeho twiyaguye atabwoba, atakumaramara, atasoni. Rero kindly subscribe amufite ngo cloche kugira ngo biri ngaho munsi aho nyene kuri iyo video uri kuraraba. Biraruhisha kwama uri muri relation, va muri relation uja mu yindi kubera ubona yuko uyu unya nta mpibi, uyu ntiyumvira ibi, uyu ntiyumvira ibi, ukibaza ngo ikibazo kiri mu mugendana muri relation, kumbe ikibazo kiri kuri wewe. Warakomeretse mu buto bw'iwawe, warababajwe mu bwana bw'iwawe, warababajwe n'amahorasyo yagiye urajamo, ivyo bikomere kubera ko utarabikira ugomba kuronderera inyishu zawe muri uwo wundi muntu muri kumwe muri couple, alors que nawe bw'iwawe utarakira. Mbega umuntu yovyifatamwo gute? Ni gute umuntu yokira ibikomere? Ni gute umuntu yoba muri relation ariye panwi? Ni gute ibikomere vyacu bitoza konona amarelation tugenda turagenderamo? Inyishu iroroshe. Ivyo vyose urashobora kuba wavyibonye ko ukavuga ati nukuri ndabonye ko nkikomeretse, ndabonye yuko nkifise ibikomere bimbuza kuba muri relation, ariko ugasanga ubwo wawe wiyumvira ati none ni gute nokira, ni gute solution ni yahe, inyishu ni yahe? Inyishu iri mu bintu bine, ibintu bine vyoroshe cane. Ni kwidentifia, rahaba neza utahure yuko ego urakomeretse, ariko uwo mu partenaire wawe siwe yagukomerekeje. Peut-être ni wa mu ex office imyaka 17 yagukomerekeje, peut-être ni papa wawe, peut-être ni mama wawe, peut-être n'abagenzi mwagendanye bagukomerekeje. Identifia ahantu hari ikibazo, identifia igikomere ufise, identifia uwakiguteye, identifia neza na neza
aho kiri identifya ukungene ico gikomere cawe kiri mbega ni abandon mbega ni trahison mbega ni rejet mbega ni icaha uhejeje kwidentifya uca ugenda kuri responsabiliser. Tu es responsable de ta blessure. Reka guhesponsabiliza uwo muntu muri kumwe kuko siwe yagukomerekeje monanga. Siwe kandi igihe wakomereka siho yari. Responsabiliza neza na neza ninde yaguteye ico gikomere wakomerekeye heke nigari wakomeretse kandi ufate responsabilité yawe. Mwahuye n'uwo muntu akomeretse reka kumuha responsabilité yo gushaka kugukiza ku nguvu reka kumuha responsabilité yo gushaka kukurasura kuko urakomeretse nako yo kurasura uzoga umushaka kuba réassurer ntushobora kuba rassurer foko ikomere ufite muri wewe kitarakira fata responsabilité yawe hama umaze kugira kwidentifya ukamfata responsabilité ukamenya hiri ucugira ico bita communication. Apana kwigumura wibaze yuko urya muntu araza kwiyumvira ico ukeneye n'umwanya ugikenereye n'ingene ukeneye ko kimena. Apana kwiyumvira yuko urya muntu araza kumenya ikikubabaje n'ingene cakubabaje cyatse wamubariye. Communique umubwira ati iyo ukoze iki biravyura muri job blessure yanje d'abandon. Iyo ukoze iki biravyura muri job blessure yanje yahoje. Communique umubwira ati burya je naho duhuye ndi mu rugendo rwo gukira sindakira. Nasanze nkomeretse ndiko ndagerageza gukira. Communique umubwira ati jewe ndi umuntu akomeretse ndiko ndakira ariko ndagukunda nifuza ko tugendana muri urukundo nk'umuhungu cyangwa nk'umukobwa nk'umupartenaire wanje ariko ndashaka yuko ufasha gukira. Icanye maze bikomeneka choisis gira choisis yo gukira uno munsi. Hitamwo gukira uno munsi. Kenshi hari igihe umuntu avuga ati mafu egal 0 nzobakomeretsa nanje narakomeretse. Hari umuntu avuga ati mafu egal 0 nzobababaza ko nanje sije nibabaje. Hari umuntu avuga ati mafu egal 0 ugasanga ubayeho ubuzima buruhije bubabaje ubaye ma relation ari toxique. Choisis de guérir aujourd'hui. Hitamwo gukira uno munsi kugira ngo ukingira abantu mugenda murahura. Hitamwo gukira uno munsi kugira ngo utabare generation izokuvako. Hitamwo gukira uno munsi kugira ngo utabare abakubona, utabare abari ruhande yawe, utabare umuryango wiwawe. Burya umuntu akomeretse yadakiza ababaza benshi. Uba toxique ku bagenzi bawe, uba toxique ku bakunzi bawe, uba toxique ku bantu bose ku kazi hose uri toxique. Uri umuntu wama kubera ko wakomeretse abantu bose ruhande yawe urabakomeretse. Hitamwo uno munsi gukira. Ushitse kumera yino video waravye kuva ku ntango turiko turavuga ingene bikomere biza kwica urukundo tuba tubayemwo ingene bikomere biza kwica urukundo amour umuntu abakeneye kandi abarondera naguhaye solution mbega nahiweho kwiyumvira uracakomeretse mbega urashaka gukira mbega umuntu muri kumwe muri couple uravye ibintu navuze arakomeretse ni gute wo mufasha nabishize muri solution nakubwiye ingene ushobora kubigenza kugira ngo ashobore gukira. Ivyo vyose vyari muri no video wejeje kuraba kandi ndi so wayikunze like it uyisangiza abandi bari shobora gufasha ashobora kuba ari umuryango inshuti ashobora kuba ari umubanyi umuntu ushobora gufata akanya kanuko nawe ugira ngo ushobore kuyisangiza abandi hamushira mu commentaire umbwire yuko iyi video yagize ici kumarira ushira mu commentaire umbwire yuko iyi video igiye kugufasha kubaka couple yawe neza ushira mu commentaire umbwire ati iyi video yatumye numva nubatswe kandi ushira mu commentaire umbwire ati ko rino video nakize. Wibuke kuraba video iri muri link natanze muri description ugira ufashe gutahura ino video ukaba utaravijya birazagora gutahura ino video kandi thank you so much for watching this gushika ihere. Thank you for sharing, thank you for subscribing, thank you for everything wandanya munyereka cyane cyane urukundo. Imana ibahezagire. Ciao, bye bye. Bahari kuri Darna TV azobafasha gutera imbere ni menshi utagize subscribe sabone uzoburi kurahomba ibintu byinshi ucandara ugakengera ugira uwa mbere kumenya ivyo turiko turavuga.